Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho muri yose ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Twashimiye ko muzindutse murumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu aha i Washington DC, muzindukanya na jewe Diane Nininahazwe ngiye kurongora ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muti twabateguriye iki mu kanya nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Musangwe ikaze rero. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Makuru tuyahere mu Rwanda aho mugwizatunga François Xavier Mironko yaraye atsinzwe mu rubanza yari yaritwariyemo leta y'u Rwanda yayirega kutamwishura amafaranga y'ibikoresho vya gisirikare yahaye leta yategeka u Rwanda mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1993 n'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Urubanza rwaciwe na sentare y'umuryango y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Eric Bagiruwubusa arabandanya. Ntabwo kurunaka bw'ibikoresho bya gisirikare bivugwa mu mazina yabyo mu cyemezo cy'umucamanza ko umunyenganda w'umunyarwanda bwana Francisco Xavier Mironko yaba yaraguriye leta y'u Rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi 1993 n'igihumbi 1994 mu isoko yari yahawe. Ni isoko yahawe na leta yari icyo gihe ryo kugura ibyo bikoresho nk'uko byumvikana mu nyandiko ikubiye hica rubanza rya none. Umunyenganda Mironko byumvikana ko yareze leta y'u Rwanda ayishinja kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yari yaguze ibyo bikoresho. Kugeza ubu urubanza rwaburanishwaga n'urukiko rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ni nyuma yaho inkiko z'u Rwanda zanzuraga ko Mironko atsinzwe no kugera ku rwego rw'umuvunyi rukanzura ko nta burenganzira bwo gusubirisha mu rubanza rwe. Icyemezo cyasomewe mu cyumba cy'urukiko rukuru i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa gatanu mu mirimo urukiko rurimo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yari hagarariwe n'umunyamategeko Nicolas Ntarugera, naho umunyenganda Mironko we yarahagarariwe n'umunyamategeko w'umunyakenyakazi Claire Kituyi. Ikibazo cya Mironko na leta y'u Rwanda kimaze imyaka irenga 30 kuva mu mwaka wa 2018 nibwo Mironko yaregeye urukiko rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ashinja leta y'u Rwanda kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yo kuva mu 1993 n'igihumbi 1994 ahari ku butegetsi bwo ari Perezida Juvenal Habyarimana. Nk'uko byasomwe mu rukiko, umucamanza avuga ko Mironko asobanura ko yahawe isoko ryo kugurira leta ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, ariko ko kubera ko byihutirwaga kandi bisaba ibanga rikomeye mu bihe bidasanzwe ngo iryo soko ryumvikanyweho hagati ya Mironko na leta mu kiswe mutual agreement mu rurimi rw'icyongereza. Avuga ko hari bimwe yishyuwe muri iryo soko byarimo kompanyi ebyiri ze zo muri Luxembourg n'Ububirigi, ariko hagasigara amafaranga angana na miliyoni 7,100 z'amabirigi. Ugenekereje no kuvuga saga miliyari 10 mu mafaranga y'amanyarwanda. Nk'uko biboneka mu mpapuro zigize kopi y'urubanza, ni isoko ryari rifite agaciro ka miliyoni zisaga 110 mu mafaranga y'amabirigi. Mu kujyana leta y'u Rwanda muri urukiko, Mironko yasabaga ko rwemeza ko leta yisha amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga cyashyizeho umukono. Yavugaga ko u Rwanda rwamurenganije asaba ko yarenganurwa agahabwa ubutabera buboneye. Uru rukiko rukavuga ko Mironko atagaragaje igihe yatangiriye gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye muri ayo masezerano. Ni mu gihe abahagarariye leta y'u Rwanda muri rubanza bakomezaga kugaragaza ko harimo ibyuho kuko Mironko yatsinzwe mu nkiko zo mu gihugu imbere agahitamo gukomeza gushora leta mu manza. Abacamanza basimburanaga mu gusoma imyanzuro y'icyemezo cy'urukiko bakunze kwisunga ibyemezo ku zindi manza zaciwe n'uru rukiko bwarwo n'izindi zaciwe mu zindi nkiko zifitanye isano n'ikiburanwa hagati y'umunyenganda Mironko na leta y'u Rwanda. Rwanzuye ko leta y'u Rwanda itanze guha Mironko ubutabera buboneye nk'uko abivuga mu kirego yarushyikirije. Rwanzuye ko Mironko atsinzwe kuko yatanze ikirego cye mu gihe kidateganijwe n'amategeko. Nta mubare wa nyawo w'amafaranga uzwi uyu munyenganda agomba kwishyura uruhande rwa mutsinzi. Gusa urukiko rwamutegetse kwishyura ibyagenze ku rubanza byose, haba ku rwego rwa mbere ndetse no ku rwego rw'ubujurire. Ukuri k'umucamanza Nestor Kayobera w'umurundi yabisobanuye mu cyemezo cye. Icyemezo cyacu kuri ubu bujurire ni iki gikurikira. Icya mbere, ubujurire bwarakiriwe
kandi uwajuriye aratsinzwe. Icya kabiri, uwareze agomba kwirengera ikiguzi cy'ubujurire n'ikiguzi cy'urubanza rwabanje. Nuko bitegetswe, byanditswe, binashyirwaho umukono hano i Kigali ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda rwashimishijwe n'ibikubiye mu cyemezo cy'uru rubanza. Uyu ni Maître Nicolas Ntarugera uyihagarariye. Ibonye bazo gatsinda urishimye byinshi kacu twakoze neza kandi twabyaye imisaruro. Imyaka kwa 18 turi mu rukiko n'uvuga ngo hose twadepasaka. Tega indege tujya Arusha tujya kuburana dufarira byose na amafaranga leta tugendaga tujya kubona urubanza bitari ngombwa. Cyo tugasanga yuko kuba rero urukiko rucina urubanza rukemeza yuko n'uburangiye yacu ifite ishingiro ndetse rukemeza ko kuduha indishyi turagishimiye cyane. Uyu asobanura ko kimwe mu byatsinze Mironko ari uko yabanje gusiragira mu zindi nkiko z'imbere mu gihugu aho guhita yitura urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'uko amategeko arushyiraho abiteganya. Yasobanuye ko mu kugena umubare w'indishyi zaciwe Mironko byasaba kubanza kubitangira ikindi kirego ku ruhande hakagaragazwa buri kimwe mu buryo bwimbitse. Mu bihe bitandukanye ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona uruhande rw'umunyenganda Mironko ngo rugire icyo rudutangariza ku cyemezo cy'urukiko n'icyo ruteganya gukoraho. Mu gihe byadukundira bagize icyo batangaza twazakibagezaho mu biganiro byacu mu minsi iri imbere. Bwana Francisco Saveri Mironko w'imyaka 78 y'amavuko ni umunyarwanda ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'igihugu. Yamamaye cyane ko ari umunyarwanda nk'umwe rukumbi wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u Rwanda ahagana mu mwaka w'1970. Bagira urusejwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika duce tuza ngaha muri Amerika. President Donald Trump yaraye abonanye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri presidence ya Amerika. Ibiyago vyabo vyashimikiye ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Inkuru twaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Uguterana amajambo akomeye niko kwaranze inama yabereye mu ngoro kwa President wa Amerika kuri uyu wa gatanu hagati ya President Donald Trump na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ayo majambo yatumye haba amakenga kuvyerekeye imfashanyo ya Amerika kuri ico gihugu muri kazoza. Mu kwagiriza President Zelensky ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo ya Amerika yahaye igihugu ciwe, President Trump n'icegera ciwe JD Vance baradugije amajwi igihe cy'iyo nama bagiriza Zelensky ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro. President Trump yagize ati, ntuhagaze neza muri iki gihe, uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu isi yose. President Trump yavuze ko Zelensky adasa n'umuntu ashima. Muri iyo nama icegera ca President Trump JD Vance nawe nyene yaragirije Zelensky ko atariko aho icubahiro abanyamerika bamwakiye. Vance yabajije President Zelensky niba yoba yarigeze ashima na rimwe. Ku ruhande rwiwe President Zelensky yavuze bikwikira ku vyerekeye President w'Uburusiya Vladimir Putin. Yarenze ku masezerano y'agahengwe, yarishe abantu bacu, ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye. Jadi imigenderanire uriko uravuga ni abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe vya vuba y'abaperezida ba Amerika. Guterana amajambo akomeye hagati ya President Trump na President Zelensky kwamaze iminota 10 mu biro vy'ingoro ya President vyerekanye kutumvikana gukomeye hagati yabo bategetsi bombi imbere y'abamenyesha makuru bariko bafata amajwi n'amasanamu. President Trump yabwiye Zelensky ibikurikira: ufise guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene. Urugamba uzorurwana wenyene. Sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na gato kuri wewe. Uguterana amajambo akomeye hagati ya President Trump na President Zelensky kwatumye haba impungenge zikomeye kuvyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri Ukraine. Ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'Uburaya aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha President Trump ku nyifato ya President w'Uburusiya Vladimir Putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza. Inyuma yuko abonanye na President Zelensky, President Trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro. Yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe. President Trump yavuze ko yasanze President Zelensky atiteguriye amahoro. Yongeye asigura ko Zelensky atubashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya President.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye. Tugiye kubandaniriza rero ku kiganiro iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibisasu bibiri byahitanye abantu 11 abandi barenga 65 barakomereka, batandatu muri bo bakomeretse bikabije ni nyuma y'inama yari yakoreshejwe n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu mujyi wa Bukavu kuri wa Kanejeni mu Kankoshi. Mingi kulikuwa baespio hapa, kulikuwa watu wa mingi, tuko na celebrate, tunashangilia, watu wanakufa hapa, wanaingia hapa kutoka tu president kutoka kuenda na ndio tuyeni nini watu baba. Amashusho n'amafoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga imbaga y'abantu bari muri iyo nama i Bukavu bahunga, bahiye ubwoba n'abantu buzuye amaraso baryamye hasi. Abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba wa 23 baganiraga n'abaturage ubwo ibisasu bibiri byaturikaga. Mu bayobozi b'inyeshyamba bari bahari harimo Corneille Nangaa, umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Fleuve Congo AFC 23 irimo. Ababyiboneye bavuga ko ibyo byabaye akanya gato Nangaa amaze kuvuga ijambo. Nangaa yavuze ko nta murwanyi wa 23 ahakomerekeye. Mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, Nangaa yegetse icyo gitero kuri perezida wa Congo Felix Tshisekedi, avuga ko ari wategetse ko kiba. Nta bindi yakivuzeho cyangwa ngo yemeze ibyuko cyakozwe na leta ya Kongo. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yababajwe no kumenya amakuru y'urupfu rw'abenegihugu benshi nyuma y'ibyo bisasu byaturikiye ku kibuga cy'ubwigenge cy'Ibukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko yifatanije n'ababuriye ababo muri icyo gitero, yoherereza iyo miryango ubutumwa bwo kwifatanya nabo mu kababaro. Perezida Tshisekedi yamaganye byimazeyo icyo gitero yise ikiterabwoba, yavuze ko cyakozwe n'ingabo z'amahanga zitemewe ku butaka bwa Kongo. Bukavu iri mu mijyi minini irimo na Goma 23 yigaruriye mu gihe cy'ibyumweru 3 bishize. Umwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu ni Dr Boss Ruberwa n'umuganga kuri centre hospitalier ya Istem i Bukavu, avuga ko igisasu cyamukomerekeje yakibonye bagitera kikiri mu isashi ya plastiki y'umukara. Arwariye mu bitaro bikuru byo mu mujyi wa Bukavu, Hôpital Général de Bukavu. Maze kuvugana nawe Tingeri rangiye nje nari nangiye gutaha yerekeje kuri escalier apaje kwatera grenade nka zibiri, imwe nabonye isimbuka mu isashi y'umukara, iya kabiri sinayibonye, naje kwisanga ndakomeretse njyamye hano. Iyo grenade wabonye yasimbutse mu isashi y'umukara, waba warabonye uwayiteye? Oya, hariyo angoma y'abantu benshi ku buryo ndari kumenya uwayiteye. Wowe ukangutse wasanze wakomeretse ku buryo bungana iki? Wakomeretse he? Nasanze nakomeretse mu kibero, byari bigishushe, mbitanirukanije mu modoka ya DG yari itora inkomere, atabanjana kuri Hôpital Provincial mu ndimvuye muri salle d'opération. Mbere yuko mujya muri mitingi, hari amakuru mwari mwigeze mwumva yuko kujyayo bidakwiye, abantu wenda babashishikariza kuguma mu rugo babwira bati umutekano wanyu ntabwo uza kubahirizwa? Hari ikintu mwumvaga cyashoboraga kubabuza kujyayo, cyangwa se mwagiye mwumva hatekanye? Twagiye twumva hatekanye, naho amakuru y'amarezo sosiyo, umuntu aja kuri rezo sosiyo akavuga audio, nimugende wenda bitewe nuko adashyigikiye ubutegetsi buhari, ariko nta makuru abisiri ari gutuma tutagenda. Ariko se iruhande rwawe hari abandi wabonaga nabo bakomeretse? Bariho benshi cyane bari bakomeretse ku buryo ntamenya umubare, ariko ikibazo nuko twagiye turi benshi, twisanze muri Hôpital Provincial Général muri urgence huzuye cyane, uburyo bashiraga n'abantu 3 ku gitanda kimwe. None ubu ngubu uko bimeze muri kino gitondo, wowe uvuye muri salle d'opération, bongeye kukwitaho, n'abandi nabo bakomeje kuvurwa uko bisanzwe? Yego, twazindutse tuja muri salle d'opération, ariko bafata abangahe nyine bitewe nuko uburemere cyangwa se gukomereka bingana cyangwa se bibeshya, ariko nyine barashaka ko bafata abandi kugeza igihe nyine
bawugeraho bose. ugereranije urabona nk'abantu bari aho ngaho bakomeretse bangana iki, urabona ari nk'abangahe? Ni benshi cyane ku buryo numvaga bavuga ko kuri uyu munsi hariho urutonde rurenga abantu 70 bari kuri porogaramu operatoire, kandi nijoro naho babaza abandi 12. ubwo urumva ko ari benshi cyane. Dr Bosse Ruberwa, ukomeze wihangane urwara ubukira, wakoze cyane gufata kano kanya ukaganira n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uri gitego. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaturage bo mu mujyi wa Goma baravuga ko bafite ikibazo gikomeye cyo kubikuza amafaranga yabo bafite mu mabanki cyangwa ku byuma babikurizaho. Ikibazo ngo nuko amabanki agifunze kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi. Ikindi kibazo kigoye abatuye Goma n'ubusahuzi bwibasiye amaduka. Timuharishishimwe. Intambara yongeye kwaduka muri 2021 ubwo mama 23 yuburaga intwaro, niyo kugeza ubu ifatwa nk'imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi, kandi niyo yatumye u Rwanda nk'igihugu rushyirwaho igitutu n'amahanga cyo kuvana ingabo zarwo muri Kongo, aho rushinjwa gufasha umutwe wa mama 23. Ubu ibihugu bitandukanye byatangiye gufatira u Rwanda ibihano, kandi kugeza ubu ntabwo ruravuga rweruye ko rufite ingabo muri Kongo. Mu bihugu byafatiye u Rwanda ibihano harimo Ubwongereza na Amerika, bisanzwe ari ibihugu bicuditse n'u Rwanda. Ubwongereza buvuga ko bishoboka ko u Rwanda rushobora kuba ruhangayikishijwe n'umutekano warwo, ariko iki kibazo kidashobora gukemuka mu nzira y'ingufu za gisirikare. Aha Igoma, umujyi wigaruriwe na mama 23, umutwe urwanya leta ya Kongo, abahatuye baravuga ko hari ikibazo cy'amabanki agifunze, nubwo ubu hari ituze, ibyo abaturage bavuga ko bibahangayikishije. Uyu ni Eveline Mbaswa, ukora akazi ko kuvunja amafaranga. Baramutse bakurungikiye amafaranga kuri Western Union bizokugora cyane kuyaronka. Naho uzoja ahantu hatandukanye hirya no hino mu gisagara ntayo uzoronka. Erega nta hantu na hamwe hariho kubikuza amafaranga. Ikibazo kibandanya kuba ingorabahizi ku buryo ubu tubwirizwa kuja mu Rwanda kugira ngo turonke amafaranga. Igoma biragoye cyane kubera amabanki yugaye. Abatuye Igoma bavuga ko amabanki adafunguye vuba hakaduka icyorezo cy'inzara cyaba gifitanye isano n'intambara yatumye amabanki afunga, kugeza aho abantu bahembwe n'imishahara yabo ariko bakananirwa kubona aho babikuriza amafaranga yabo. Ikibazo kiyongera ku ibura ry'amafaranga ni ubusahuzi n'ibura ry'akazi. Ibi birasobanurwa na Jacques Ndiyanabo utwara abagenzi kuri moto. Shida inapatikana leo ni shida ya ikibazo cy'ibura ry'amafaranga kirakomeye. Tutiriwe tuvuga ko abacuruzi benshi bagiye basahurwa mu maduka yabo, abakozi benshi ubu nta kazi bafite, kandi n'amabanki arafunze. Abagombaga gufata inguzanyo z'amabanki kugira ngo basubukure imirimo ubu nta kintu gishobora gukora. Kuri iki kibazo cy'ibura ry'amafaranga mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko ibihugu bituranye ari byo bibyungukiramo. Ibihugu duturanye birungukira cyane kuko banki zifunze, kandi ni ukubera kutita ku bintu kwa leta yacu, kubera ko uyu munsi abafite amakarita ya banki mu bwoko bwa Visa nibo wenda bashobora kubona amafaranga mu bihugu bituranye, urugero u Rwanda cyangwa muri Uganda. Ubwo Ubwongereza bwatangazaga ibihano ku Rwanda, impuguke za ONU zashimangiye ko ari byo koko u Rwanda rufasha mama 23. Kongo ariko nayo ku rundi ruhande ifite ubufasha ihabwa n'ibihugu birimo Uburundi, kuri ubu bufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa leta ya Kinshasa, aho buherutse kohereza izindi ngabo muri Kongo mu majyaruguru ya Uvira kugira ngo zikumire mama 23 ntikomeze gutera imbere, aho noneho yaba iri gusatira cyane umupaka w'u Burundi.
Kugeza ubu abarwanyi ba M23 bari hafi y'umujyi muto wa Kamanyola ahari ibirometero nka 75 uvuye Uvira. Kugeza ubu kandi aha haracyatekanye, ariko abahatuye bo bahorana ubwoba bw'uko hari icyaba isaha iyo yose. Minisitiri w'intebe wa Kongo Judith Sumirwa Tuluka kuri uyu wa mbere yatangaje ko abantu babarirwa mu 7,000 ari bo bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere. Umuryango wa Yase hamwe n'uwa SADC byarateranye muri ibi byumweru bike bishize bisaba ko habaho agahenge k'intambara, ndetse bavuga ko uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo baba abahuza bashya muri iki kibazo. Mu gihe aba bahoze ari abategetsi b'ibihugu bahawe inshingano z'ubuhuza, umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan ari Kinshasa muri Kongo yabwiye abanyamakuru ko bahangayikishijwe n'uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Mu rubuga rw'abari n'abategarugori mu Burundi, abagore bavuye mu byabo mu ntara ya Bujumbura na Rumonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batura hakwiye. Ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mwagizwaho na Thierry Vendayishimiye. Umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri kuramura ntiyajya rero usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cyabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema, imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigiri c'abayigize. Ku vyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema, hari abafise izipima metero kwadarato 3, abandi zisununuye gato ku buryo hovamwo ivyumba by'uburaro bw'abana n'abavyeyi. Ivyo vyumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati. Iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ivyo ryitwa ko rikingiriye. Ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo. Urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga y'abubatse nakari karabona ivyo muri kumarakora, canke umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri kuramura. Ntiyajya rero usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cyabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Abubakanye urabona ntibiborohera, ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva, none wumva baryama gute? Barakwiye uburaro bukwiye, erega umubiri uragoye, araraba kugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye. Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara Ininahazwe Ninete, umukenyezi akiri muto w'abana 3 avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango. Noshobora kumuhima imisi 2-3 ngo akwihanganire, nyamore mpacatangura kukwimirasiyo ngo wowe kuransabirasiyo je ivyo ndagusaba ukabinyima, umubano utangura guba nabi, umugore nawe ucujyahe. Kuri twebwe rero tutarana ronka n'ukuntu tutangura kurondera bica bitugora. Ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo, kuko nayo bakuwemwo babujijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya 2 muri zone Gatumba. Wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo. Kubera ahantu hari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafite no zitembera nyene hagutse ukazusanga zanapfuye. Ushobora kuzishira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wa muriro ukazimera nabi, ushaka kugira ingorane. Nk'akarongo rya mama Vuyaha yararanguye inkoko kwa 3, aranguye inkoko 5, ushaka kwa 3 nkubu hamaze gupfa 2 kubera zitisanzura aho zirara. Muri rusange abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo. Bivugwa na Renilde Masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi igishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mpfunyapfunyo. Umukenyezi ajejwe ivyo byose bizana gufasha umuryango. Nshaka kuvuga ko ari warima, habaye uruzuba canke umwuzurira w'inzuzi urumva homberamo. Habaye ivyo vy'imyuzurira turavye nka Tanganyika ngene vyagenze, murabona abantu barataye izabo baragenda
kurondera ahantu hatatwawe. Ivyo vyose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akabura n'ico abagaburira. Kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze, bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwaneko. Ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubira begeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza. Inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi 3 yo gukota amazu. Kuvyerekeye imibereho yabo nyezina, abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro. Muri kino gihe batagiraho barima, basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo. Kapitoline Nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba Gabaniro, akaba yari mwishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba. Nituriyunga twabiretse uko kubera twaraziganya tugiye gusoroma imyimba tukashora amateke, umuceri tukimbura, tukavuga ati tugende kuziganya twashoye umuceri ntawo tukura tuwushora, nuko nyene twarabihagaritse. Abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije. Ivyo biruko mu gihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi. Bakoze Thierry Venda yishimiye. Ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara, makoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: kwa nyokorome uherekwa na nyoko. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.